ibi bikorwa bya sensibilisation birimo biramaze gukorwa kandi bizobandanya. Rero turiko turitegereza ibi bintu kugira ngo ubuziranenge bwubahirizwe. Hariho ibintu bito bito bitegerezwa kuba ibanze. Raba ngahi wacu twarasiguye, twaraciye mu makartier atari make, turerekana yuko aba bantu barima renga mu gisagara bakavomeza amazi yo mu makanivo. Amakartier ya kera le système d'évacuation des eaux zirashaje, ziravamo hajya mu makanivo harimo amazi atari meza, les eaux résiduelles atari nziza. Uraca ahantu ukabuza. Ejo bundi muribuka duciye mu Ngagara haje impande ya Sodeko, uriya muntu twahasanze kukubera ariyo nzira ncamwe mu gutaha, nari maze kumubuza na bagenzi we kenshi. Murabona twaramwase n'ibyo ari karavomeza, ariko turabimusubiza. Nuno munsi umenga byaribagiwe. Ugenda ku Musaga cyo kimwe, ugenda ku Buterere cyo kimwe. BBN turibaza, mbega ni ikihe gihugu gishaka gutera imbere leta ifata ingingo y'urukiza nk'iyi ngingo yo kuvomeza amazi mabirengarenga ahari yo nkomoko y'indwara zijya za kansere mwumva abana bacu abuzukuru bacu bazogwara, hanyuma umunyagihugu akirabira inyungu ziwe, mvomere shore ku isoko ndonka amafaranga, abandi birabasha. Kuva uno munsi BBN aho duhagaze he? Duhagaze yuko aba bantu bose barima renga mu gisagara, cyane cyane igisagara cya Bujumbura, yuko babihagarika. Hajya ahantu barima mu mategeko ndibaza yuko naho twigishijwe kugira imirima y'igikoni niki, nibaza yuko hajya ahantu barima ataraho kurima. None ko twababwiye yuko bavomeza amazi meza bikabananira, none twogira gute? Mu Gifaransa niho babivuga neza. Kuva uno munsi le BBN recommande à ce que cette culture des amarantes ou des aubergines ikorerwa muri bijya bintu, ou l'arrosage se fait avec des eaux de caniveau, batumva ihagarara. Aho twebwe niho tugera, kandi turizigira yuko bazodushigikira. Bivuga iki? Kuva uno munsi aho tuvira ngaha nta mukuru abura umugabo. Tuca tugenda tubimenyeshe umushikiranganje ajejwe uburimyi, ubworozi na environnement, birafatanya murabizi. Tubicisha ku mushikiranganje wacu di commerce, hanyuma tubimenyeshe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, kugira ngo ivyo bintu bihagarare ku neza y'igihugu. Ico kintu ntidusubira inyuma. Aha abantu bose baradupima ingene turiko turakora. Ibi bikorwa turiko turakora ngaha amakungu arabikurikira. Uburundi bwatewe iteka mu kwezi guheze, byagenze gute? Hariho journée mondiale ya sécurité sanitaire des aliments. Nukuvuga imfungurwa zitonona amagara y'abantu. Kira mwaka ku isi nzima bawuhimbaza itariki 7 z'ukwa gatandatu. Twebwe BBN muri ISO, Organisation Internationale de Normalisation, turimo batoye Uburundi buserukirwa na BBN, nitwe twagiye kuvuga sécurité sanitaire des aliments, twabigize en ligne
aho iwacu abantu bo mu gihugu cyose baramenya ivyo turiko turakora. Imbere twashiraho iki hajya turiko turakura ariya mavuta ariko marke ya BBN yo gutekera amazi mbwa harimo amavuta yirirwa ari kuzuba, hajya ni sécurité sanitaire des aliments, kuko ivyo byose bijana na les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication. Abakurikiye RTNB twarasohoye n'itangazo ry'uwo munsi. Rero nukuri dutegerezwa guhaguruka hamwe ibikunda aho abaserukira leta twebwe BBN mu buziranenge, c'est l'organisme national de normalisation du Burundi, dufashe ingingo twategerezwa gushigikirwa. Aha rero duhamagara umurundi wese guhera kuri mwebwe, guhera kubajejwe intwaro, abajejwe umutekano, tugira urunani turabe ingene dushobora guteza imbere ibi bintu.